Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro sangwe ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abarizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva kuri uyu wa kabiri ni Kefa Nibiza arongoye umugambwe Kodebu iragi ryandadaye. Amakuru ava muri uwo mugambwe avuga ko inyuma yo kumvirizwa n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika yagirijwe icaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Abanyagihugu bafise amatongo muri site ya Kizingwe Bihara bituye ubushikiranganji bw'inyubako kuri uyu wa kabiri, basaba ko urutonde rwakozwe n'umugwi washinzwe kwiga ibijanye na bene amatongo muri iyo site ruja ahabona. Idonido ni muri ano makuru, twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Ano makuru tuyatangurire mu gisata c'ubutungane. Umukuru w'umugambwe Kodebu iragi ryandadaye apfungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva kuri uyu wa kabiri. Kefa Nibizi yafashwe inyuma yo kumvirizwa n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika, nkuko amakuru dukura muri uwo mugambwe abivuga. Ayo makuru nyene akamenyesha ko uwarongoye Kodebu yagirizwa icaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu mugambwe wiwe naho batamenyeshejwe ico yabajijwe ko bicura ko ipfungwa ryiwe rifitaniye isano n'ubutumwa bwaciye ku rubuga X rusigaye rwahora rwitwa nako Twitter bw'uwo mugambwe. Bukaba rero ubwo butumwa bwerekana uko umugambwe ubona ivy'igihugu hibukwa imyaka 62 iheze incungu yaharaniye ukwikukira ku Burundi agandaguwe. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu nibwo bufise Kenny Claude Nininahazwe Nduwimana nako hamwe kandi na Muhiza Medar. Abo rero bakaba ari bene imbuga za Twitter zitiriwe yigenga hamwe kandi na King Umurundi. Vyemezwa na Pierre Nkurikiye n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu kuri uyu wa kabiri. Ni mu kiganiro kubamenyesha amakuru, amenyesha ko abo bantu igipolisi cyafashe kwigenekerezo rya 3 muri uku kwezi turimo kwa Gitugutu bagirizwa ubusuma hamwe no gutyoza inzego ku mbuga ngurukana bumenyi. Umuntu yitwa Nduwimana Kenny Claude hamwe n'undi yitwa Medar Muhiza. Ejo bundi twabwiye ko amatohoza yaragitangura. Ubu rero amatohoza yaheze kuko mu mwanya barahava bacarungikije ubutungane. Muti rero bagirizwa iki? Nabo nyene bagirizwa ibi byaha nyene bikorwa cyane biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ibyaha byo kurementaniriza abandi, byo kuremeka inteba ishushe, ibyaha by'ubusuma. Nk'akarorero bano babiri sinabo babiri bonyene barakorana n'abandi nabo nyene bariko bararondera. Ngira muramwumva abantu biyita bayigenga, akaba n'undi yitwa yigenga mu gucishiyemo akarongo ariwe mbere yahora ari izina rya Kenny Claude Nduwimana ryo yakoresha. Hariho n'uwundi bamwe bita ba King Umurundi, bajya bose n'inkozi z'ikibikaruhari. Babigenza gute? Nk'akarorero kuri bijanye no kwiba, umva bakora ibyaha byinshi. No kuvuga baragenda bakaraba umuntu babona yuko afise amahera, bagaca bakoresha izina ritari ry'ukuri mwe bita faux compte mu gifaransa, banditse ari yigenga canke King Umurundi, bagatangura bakamuvuga ko ibintu bamubesheye, bagaca bamwandikira bati burya utazanya amafaranga naya tugiye tubivuga. Hariho rero abayatanga ayo mahera bagaca nizizi ya nkuru tubona zigarukira hagati bakabandanya
canke ugasanga bazifuse twabamenyesha yuko aba bantu atanumwe arondera ineza y'igihugu. Ikindi twoca tubamenyesha nuko nukugabisha abantu bavuga yuko babarungikira inkuru. Izi nkuru murungika mumenye yuko mutamuzirungikiye ineza y'igihugu kuko ntibakorera abarundi, bakorera n'igihugu cy'u Burundi. Rero n'abantu babarungikira inkuru burya nabo nyene nabo gutohozwa, kandi turabikurikirana dukoresheje ubuhinga bushasha bwa none tukamenya abariko babarungikira inkuru n'inkuru bariko bararungikira. Ubwo bushikiranganji rero bukaba buhamagarira abarundi kumera magabo kugira ntibaje bagwa mu mitego y'ubusuma bukorerwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Pierre Nkurikiye abuvugira amenyesha ko igipolisi cyafashe imigwi ibiri y'abantu bagirizwa ubusuma mwe nubwo ahamagarira abibwe kwitura igipolisi kugira batunganirizwe. Leta y'u Burundi ngo irakwiye gushiraho intumbero itomoye yingene itegekanya gushira mu ngiro imigambi be no gukurikirana kandi neza ishigwa mu ngiro ryayo ni kugira igihugu kigwanye ubukene. Mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 17 gitugutu, igenekerezo ry'amakungu asanzwe ahimbariza ko umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ubukene, Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Paxeme abona ko naho leta ishira imbere imbono kazoza zayo vision mu rurimi rw'igifaransa ko hakiriho intambamyi nyinshi harimwo no kudakurikirana neza ishigwa mu ngiro y'ivyo leta yiyemeza gukora. Uko ubukene mugwanywa sisimuzi mu majambo hari ibikorwa bitegeza kwa biriko birakora. Ibyo ndiko ndagaruka ko nibi ntushobora kugwanya ubukene igihugu nk'u Burundi kidafise service za planification ziboneka. Ntibishoboka. Utavuga ati je nzobangeza ha muri iyi mu myaka nzobangeza umuntu abaho ku munsi kumsa ataze atanda kimiki muri planification ndako yasubintu ku munsi wadukana imigambi itizwe neza nta bukene tuzumva, nta bukene ushobora kuvamwo mu gihe amafaranga ya leta akoresha uko bimeze ingene bijya bije itegurwa, mu gihe bije ariko tarategurwa mu muco, mu gihe gukontrolegera amafaranga ya leta ikoresha bitari kubira ku mugaragaro nta bukene tuzovamwo ko amafaranga azosesaguzwa azonyuruzwa azokura ibidakenewe. Kugwanya ubukene ufise reserve doshanje do desome none plan leta ifise tukugira tuzo amafaranga y'agaciro ni nyimba abashorera ibintu banza leta ikibashigikira gute ko bose kuma bidoga irikibashira tukugira niyo exportation zigwiye ubutari n'agatabwico butugiriye butumari cyaka muri leta tuvuze ni vyicarigwe tubibone ingene biriko biratera imbere ku munsi ku munsi. Bamwe mu banyagihugu bafise amatongo muri site ya Kizingwe Bihara bazindutse bitura ubushikiranganje bw'inyubako kuri uyu wa kabiri basaba ko urutonde rwakozwe n'umugwi washinzwe kwiga ibijanye na bene ayo matongo muri iyo site ruja habona. Abaganiriye na televiziyo Isanganiro basigura ko ikiringo cyababa umwaka barindiriye bituma bagira amakenga. Ubushikiranganje bw'inyubako bukaba bubemerera kuzobakira mu ndwi iza. Gaspard Ngenze Buhoro numwe muri abo banyagihugu. Ministere yarashitseho komisiyo, iyo komisiyo nayo yarakoranye na association, hanyuma baraproduire document ivyo bahuriyeko bya Kizingwe Bihara. Ivyo navyo biri muri ministere rero ico tubasaba nuko bo bisohora bikaja habona, bimaze kuja habona nibaza ko ibibazo bihanze abafise amatongo muri Kizingwe Bihara byogabanuka. Rero tukaba twifuza ko iyo document yosohoka, kandi turifuza ikindi naco yuko ministere yogerageza igakorana na association, kuko association niyo yabikoze byose niyibizi. Iyo document yoba twiravye yahishikiye ministere imare nk'umwaka,
nico gituma rero dutera amakenga kandi natwe ayo maparcelle twayaguze kugira tuyakoreremo imigambi haheze imyaka irenga 10 urumva rero mu myaka 10 urumva yuko amahera canke y'ibikoresho canke ibintu bigoma bita agaciro natwe rero nizo ngorane dufise nuko duha ayo maparcelle yacu canke bakafisha ubonye atatunganirijwe agaca yitura association itamutunganirije akitura de service za obuha bitagenze uko bagafuma batuma ko bagatora muri ministeri abantu bashika 3 barepresenta ministeri bagaca batuma ko niyo association bakabumviririza hamwe kugira ikibazo kive mu nzira. Ibarabara rikuru nomero 3 rya Bujumbura Rumonge agace ka Kinindo na Kanyosha mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura kuziyemwo ibinogo ibitorohereza abagendesha ivyuma vyunguruza abantu bavuga ko ivyuma vyabo bihasinzikarira bakama ku bafundi babisanasana. Ababitwara bikaba rero ngo bica bibatwara uburyo bwinshi abagenda n'amaguru nabo bidoga ko iyo imvura iguye imodokari zibacafuza mu kubatera ivyondo basaba leta gusanura iryo barabara. Evariste Nzikobanyanka yahaciye. Uduce dusinzigaye cyane kuri iryo barabara nimero 3 ni muri zone Kinindo kuva kuri kaminuza yitiriwe umuco Université Lumière gushika ku barabara riduga ku seminari nto ya Kanyosha agace ka kabiri kari hagati y'ibarabara rya mbere gushika kugindwi mu Kanyosha ahandi hasinzikaye muri zone ya Kanyosha ni hafi yo ku kiraro ca Kizingwe aho amazi y'imvura yose avuye muri quartier Kajiji yisesa mu ibarabara ry'igihugu nimero 3 ritagira umuserege. Ayo mazi akaba yihereza amabarabara yinjira muri quartier Nyabaranda ubu agizwe n'ibinogo umurengera abacisha ivyuma vyunguruza abantu nk'amapikipiki amakinga n'amabisi aho tudondaguye bavuga ko iryo barabara riteye agahinda muri no misi. Twebwe tugendesha ivyuma kubera ibarabara riguma ryononekara n'ibinogono byinshi imodoka zacu zononekaye gose nibishimu gusa twe ntituzi ivyo turi bukore kabisa. Abo bunguruza abantu bavuga ko ingaruka mbi ari nyinshi kuri bo no ku vyuma vyabo. Tutatwarushe ivyuma bikononekara ivyuma vyacu biragira ingorane kubera rino barabara ridakoze. Bavuga ko ikibabaza kikabasonga ari ngene batangishwa amakori n'amatagisi vy'umurengera ku mamodokari yabo ariko amabarabara ntakorwe bagasaba ko iryo barabara ryosanurwa vuba. Ikintu kibabaje rero nuko ikori hoho ubu tuske dutanga n'umurengera tuvuye nka autorisation twebwe twari amafaranga ngira ngo ibihumbi 200 uruko ravyumva ubuye ngira ngo nka jewe ku taxi n'amafaranga ibihumbi 200 kubera ni 19 twebwe kuduga kwa amafaranga nticari kibazo mugabe iriya bayacakora umugambi bakatwubakira ibarabara imbarabara kaguma bigenda neza. Abagendesha amabisi manini yitwa Quaster bobo bavuga ko batakigirayo bacira nayo bamira kubera ivyuma vyabo bihononekarira. Abatashimye kuduha amajwi bakavuga ko bene ayo mabisi ubu badashima ko imodokari zabo zija mu Kanyosha ivyo bigatuma ababa mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura babura ingene biyunguruza. Evariste Nzikobanyanka kenuye ku iyo nkuru yawe duciye dusozera amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mubandanye munezererwa n'ibiganiro bya televiziyo Isanganiro.